Nitwa Nzeyimana Trésor nkaba ndumukinyi serukira igihugu wa tennis de table mu Burundi. Ndiko nditegurira guserukira igihugu mu gihugu ca Tunisie aho hazobera ihiganwa Coupe d'Afrique rizoba mu kwezi kwa kabiri ku matariki ya 25 na gushika kuri 27 z'ukwa kabiri. Ndamaze kuja mu gihugu ca Egypte aho twashoboye gutahukana ikibanza ca huitième de finale nabo twari twajanye. Osi naragiye mu gihugu c'u Rwanda mu 2022 aho natahukanye ikibanza ca gatatu, ndongera ndasubira mu Buganda aho natahukanye ikibanza ca huitième de finale nyene. Uburyo ntabwo ndaronka ndacawurondera ariko nizeye ko bizogenda neza kuko ndiko ndarondera ama sponsor, ndiko ndasaba sponsoring kugira ngo ndabe yuko bizokunda yuko nshobora guserukira igihugu. Ku barongozi b'inkino nuko nubabwira yuko natwe dushoboye kuko urumva imidari natwe turayizana, kuko akenshi usanga tubona za football canke za basket mugabo n'indi mikino atari na tennis de table, hari n'indi mikino ishoboye ifo yuko natwe baza baragerageza kuturaba bakatwitaho kugira ngo ejo canke hirya ejo natwe tubatera iteka.